ihangane 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 ihanganire ibyo byose bikugerageza oh ihangane ihangane nta joro ridaca ibyo byose bizohera nshuti yanjye ihangane ihangane oya nta joro ridaca ibyo byose bizohera nshuti yanjye ihangane ihangane Sister kumenga wajuma nariwe igura arabiki kurambaza ivyo ubona uwo mushenzi yagiye kwararaza mushikanje nini none hogi mbabara sishaka guhagarara n'umuntu yite umuhimbira abantu tembera urondera uwo muhimbira uratinda umurongo none kujanye go rupapuro ntarasoma n'ivyanditseko nibaza ko atari ngaho nyene rumanitse ku murondezi uraza kuronka ahandi ndarushiriye abandi bantu badafise imvugo nk'iyawe kuko wowe imvugo yawe sinibaza ko hari umuntu afise ubumuntu ashobora kwisporta shi hagashinzi nani kangene ndaye ko ntabona n'urundi Superbat irahingura amabati ya beige 30D, beige 28, ubwoko bwose wipfuza n'amarangi y'amabati yose wipfuza. Superbat barahingura imisumari myiza cyane ikomeye cyane kuva kuri santimetero 3 kugeza kuri santimetero 12. Kaze muri Superbat wigurire amabati n'imisumari bikomeye cyane utosanga handi. Umva ndahakurangire ni haruguru ya Shanike, haruguru gato mu kuboko kw'ibibamfu ucibona akabarabara kitwa Avenue de la Culture. Ni ku metero 250. Uzocibona inyubako nziza cyane ikoreramwo Superbat. Cyangwa ufise icubaza telefona kuri wabonye ndakubwira ko ujya mugabo ari umwana mubi wowe ugacumona yuko mvuga nabi raba yafashe ifoto ya sister arayihindura yigira nk'amatangazo yo guhamagara abanyeshuri baje ku ishuri reka n'ubundi nzogwa ndabikubwira none igiki cerekana ko ari we yabikoze none wewe nka wowe ukoresheje ubwenge kwiyisi y'abazima ninde kijuju atarujya anye yokora ibintu nk'ibi akabishoramwe n'amafaranga nkaho umenga nta mugore afise n'abana bayajya mbiza ndakubwira ikintu kimwe Yves hari impamvu nyinshi cyane zo gushobora kumupostinga bibaza nk'akaroro kamwe nk'ubu hoba hari umugenzi we yamurondeye nk'uko twe twamurondeye tukamubura akaba yamubuze agahita mwiyonzera kumupostinga kugira ngo kumbura murongo naho canke mwene inzu agashobora kuba yiyumviye basi ko bamunitse kubera ko yagiye atamusezeye agahitamo kubikora nawe cyo uvuga haya wewe warasanze mu mutwe sister wanje uramuzi neza sister wanje nta mugenzi numwe yarafise bose bari bamuvuyeko sawa mugatureke gukoresha umunwa kandi bike yarabikoze okay fata izi nemero uzandi kurabe katariwe
Eko ni ndaki. Wari kuvuga gute? Wari kuvuga gute? We hage ngendera mubonye neza ujya mugabo ni umwana mubi. Ni umushetani afise umutima mubi nka shetani. Hage ari karagerageza arabe yuko usubirana na sister. Je mbonye basubiranye niho noca nemeza yuko sister atabwenge buzima afise. Ivyo ndabyo ko. Ahubwo nyene dukora iki utangwe kunabura. Uranyumvise? Je nawe dukora iki? Hari ikintu dukorana je nawe. Okay. Sawa ndanabitowe. Ça va chérie? Ça va bien. Meze neza. Wazi uko habuze gatongo tubusige. Yafa pasi. Ni wenyine waducereje. Bivuze ko kino kintu gisubiye. Sinzi rangura umukunzi wanje. Zoco nsangayo. Chabrageshe. Nukuri? Aha wansiga gusenga ukavuga ko janyike. Aho ni Imana yakumbaza. Canke yagize umbesha. Osho uvuga oshumera nka Adamu kacuvuga niya nzoka warema ya mbesha. Sinibaza. Umajama makeshe. Ibi byose ubikora kugira mu comoze. Yes, konavutse. Ushaka kumbera ikigeragezo. Ubiravye nawe iyomba hari agatambo. Naho nogerageza gute nkanyaruka ntegetswe gucererwa. Rero ni wewe gusa rawugerageza intware tubane kugira sinsubira kuza ndagucereza. Bekeke ko ntamubona yagiye hehe. Keke. Nakumva rero ndandabikira nawe. Sasa. Wabandije? Nambaye nk'umukobwa w'umukirisi. Nani kwije. Mbega wese wa Mwariya wamuvuga misi yose bamanitse nkaho umengo yagize show. Kuko niwe yaha batagira n'umutima hewe banditse ngo yarabura ibirengera. Kandi mukandi tuje guhura. Aka rero ndabona je nzuro yake. Umayi wanje ndayabona. Utanguye gucoresha ntamenya kanari. Nkuza nkanaho ari subizaho umuntu. Kuva twakabana. Urazi ko ariko cyambere uvuze ikintu kizima. Aha nagumye ndabumviriza she. Benide gusa mvuge ko mukwa mu telefone. Acha direct no musinyene ndabandika habi. Igihe kimwe nkazoza ndafata ndabasoma mvuga ati ndafise ubugugu muri nonze. Oka. Kenda itegura tugende gusenga. Ego she. Vuga na Bersel wawe. Nabwo nabitegura umwaka. Makuru yawe. Nyumva ni hali ya telefone uca umubwira yuko turi kumwe aca zubunyene antore tujane muhira nze kwirira indya zatetswe n'abametre kuzini Ivyo. Ubwo mbimanze ushima Imana ko nivyo kibirongo. Hari abantu benshi ngaha babibuze. Kandi guke neza ko nta gituriyo watanze ku Mana. Kubivyo rero ushima ivyo. Mereza niko nyari. Alo? Oui. Mbere mbere kandi ndagusaba imbabazi kwa nawe bwa kwishura message yawe. Ariko sakagaye. Nuko nawe bwaronke umwanya wo kwishura nyine ndi pause. Hama ikindi naco nshaka gusaba. Nari ngo manze gusenga muri ivyo bice by'iwanyu. Nashaka unyemerere nshaka gukora muhira ikintu ndakubwira.
oya urabizi kuri umuntu wanje kandi wa hafi rero nk'umuntu w'agaciro kuri jewe ni ngombwa ngiye kurongorwa ndagenda gusezeye nubwo cyangwa iponera ubwoba wararongowe cyangwa byagenze gute tazi wanahuye n'abandi babasezera gute kamera shema niyo hama telefone za kuguma yuguruye no ba disponible uracumbarira nta kibazo kutamubwira uvuze ikibazo nyabaki sawa urakufye winimba barakuronze cyangwa basi je nibaza yuko office habunka mu mutwe ndamubwira iki narakubwiye ko bino bintu byawe bisabwa ko tuvugana tubonana mu bino bimubarira gacha yanga kuza ngaca muhurira nogenda nkamurondeza ku mateleviziyo nkamutangaza baza ngo bamubura bakamanika n'ibyapa ntagatanga ubwo niho ubwenge bwawe bugarukira okay genda rero urondeze hama ndabu hanu kura amafaranga yo kuritangaza ubwo nari no kuronka amafaranga yo kwigaburira ubwo niko mbwiye reka turabe nje nawe bana nkubiye amasaha ageze ataranashika nawe nkubari mu bikikwera amwe hagira shike tekanye kandi amwe yuko byamugoye rero yambwira cyamucereje ngo amaze gushika ko sibyo kuvugira kuri telefone rero mwarindira nyine ihangara nta kibazo kandi twomureka kuko n'ubwa mbere haje basengera ivyo bica bimugoye ubwa mbere je gusengera ngaha ivyo ndiko ndavyumva ariko kandi umanze wibuke kino kintu gucererwa inyigisho turi imbere ya eglise navyo bifise indi sobanura basi twamaze no kunacirwa rari y'amasaha ageze mama tuza kumusobanukira kuri janye n'ivyo bitabo tekana ndabona naje kwanza bibe nkuko bivuze kuko nkamwe yocegwa kandi yindi minota 5 byo nanira kwihangana ndi kumwe n'umwana wabandi kuri Réseaux ndabi yi pauvre Ono yariya uyu ni musaza wanje mpanda kubwira umwe yavugana na nene kugira bumvise ko mukorera yaraje uyu nawe sheri wiyo bari kwategura ku bana Okay. Nishimiye kubamenya nubwo hariho byinshi nashoboye gutahura. Oya ntaco igihe kiracyahari uzobimenya kuko nk'ibyo ntitwobiyagira ngaha kuri eglise tuzara wundi mwanya twicara ahantu nyine tuyage nk'umuryango karibu kandi turakwishimiye umuryango murakoze ego tuje gusenga rero Nimuhuye ninde aje Shembo nyachaberewe narinzi ngwache kumugende Rega abantu dufitane je nawe Juma nkene ni boss Boss rero ni hari ariko reko umurongo areza kukugora kuko numvise ngo madame we ntameze neza gore kuva mu nzu sikirenga umva mandahubire njabizi ukora byomba Sinavyo ko madame wagwaye ndabizi nta bishashuri kurambira ngaho Okay, karibu. Shura maso ngumengo ni kintu kibaye. Lega. Wakati muri social muri basi. Arifia muri basi ni sawa.
ntagatangana mudacerewe ca wibaza nk'uyo bari kunshira kuri programme ako mwari kuba mu nkozi gusa nyine Imana yabiravye ca banshira kuba jeje kwicarika abantu mutabare ntawucerewe tubishaka ahubwo n'ubundi twateje nari atwana n'ubundi twashitse kare yatubwiye ngo tumurindire kuko yatwinjirana kuko mukabere yagoye ngo ntibazanaye wa mwamwicaritse hehe ko ntamubonye wewe kumubona gute kandi utamuzi niryo gikorwa cy'inzobe kiza kinini kinzobe nyinshi yicaye impande yanje urya niwe ari imba wambonye oya sinamuravye gusa ndaza kumwihweza niyagira umwanya wo gutaha ndaza kumwihweza neza kandi niho nza kuronka n'uburyo bwo kumuganiriza bikwiye aho naza kumukuzanira mugano nza kumbwira ko wabuze umwanya kuko abantu bose baza kuba batashe ahubwo nibidashoboka nakumutahana mu irama tukaja gusangira gusa sinzi nyene hata kuvyemera cyari icuvuze nyene cyari ciza ariko sinzi ko bikunda nkuko bivuze kuko sinibaza ko abasitari bapfa kurya hariho hose byose turabiraba bivanye n'ico aza kumva okay tuyaze vyinshi reka tuza gusubira dusohotse sawa okay. urabona ingene uza amaso yagufyukiye ko mego notore gwapfuye kuziko nibikiwe Hey, koga wakasa gasema. Wese wambwiye kushaka kubona abastari. Urayo manya yabo ni mistari yabo. Nenda kitagutore uri garasha ngango fyo. none bisigura nimba nakubwiye yuko nshaka kubona abastari bisigura ko ucuza kuntora nkuko mengo mengo ndigiseke naho nyene cyapfuye n'abataco kikimaze Washanda gutwara gute? Ariko urantangaza. Umviriza. Jese nakuza kukwinginga ngaha anya ndagutwaye nk'igiseke natekeyemo ibintu. Umva. Nimushaka uragenda kwanza wamaze no kunshavuza. oya nawe mbenye ndakubaza aka aho ushaka kunkomesha akagoroka nawe unaze kunyereka Ntumenye ntuwanye n'umiye ngo cyendoroshe aha no gutwika genda umwirana. Kevi, wisanze ngaho wakoze iki? Siriko ndagutahura. Wo ntahura gute umugabo ubwanka ku munwa adashobora kumenya gukoresha ubwenge bwiwe bukebuke. Ko nije ntiwaje kumbaza ukuntu ushobora kuronka ari. Nkakubwira ngo ngiye kubaza umukobwa araho hamanze guhamagara uze ndagutwareyo. Hama ibi navyo wagize nibiki? Ibi wagize nibiki? Bro, kumenge birakubabaje. Ari yasinagiye kumurondera nkuko naje kumukubaza. Nashatse ubunwa na beshi kugira ngo byorohe kumubona. Jesse mbone ko saho riri. Ikosa nubona aho riri. Ibaze ku muntu amaze imisa atekara kwiragira mu bantu. Ha mu bunyena akabari karamamara ari karatangazwa ngo yabuze. Uca wibaza yuko abafana biwe muri aka kanya bariko bari yumvirike. Kiretse kumwicira izina. Bro, ibyo nawe byagushikiye none. Urumva waruzi kubi ubipubliye kugira ngo bize kurabwa n'impumyi atari abantu babona neza. Umviriza rero ndakora ikintu kimwe ndaguhanure Keve. Genda urondera a video recherche kugira ngo uyigendane. Na ivyo nta kimwe vyomara. Ibyo sinari navyumviriye. Wari kuvyimvira gute? Wari kuvyimvira gute mu mutwe wari prrrang umuntu atagira ubwenge? Man, ndatanguye kukwanka ibintu mu buzima bwanje ntari bwigera mpanga n'umunsi numwe kuzokora. Automatically ndiko ndabona ukuntu wafata ingingo z'ubugugu zatumye mutandukana. Mbabare handatsinzwe. Basi dukora iki? Mwe nande? Genda ufata hano hose wabimanisa mu bimanure hamuze kumbaza. Bro, je numva menga biragoye basi dukora iki? Byagora, bitagora nakubwiye icyo utegereza gukora no kubimanura nakindi.
oya reka ndabe yapanze nagere neza sawa Sawa. ndi mwisi canke ndi gipopi ni wewe niwe fiko Yego ni jewe hari huki. Wa mukobwa. Uboneka ko kiri mu manuka we. Ntukibone gisagara? Ni mpamvu utangazwa n'ivyo ubonye byose. ni kuri ntumbeshe jendi mushashe Bujumbura Umva rero ndagwimanira gusa. Iki gisagara kirimo ibikangana byinshi mugabo atarinza aha. Kindi gihe uzogenda utangara ivyo ubonye byose usange barakwivye n'ivyo ufise. Hano ugenda utwengira ivyo ubonye byose nk'umuntu w'umusaza atagira ubwenge. urakoze utsi ko hari icyo mbonye giruko akantu mbonye kumenya Kumenya wanje? yego Bonye. giruko niyo natse gushima